umugozi w'urukundo ubwiru wawe masura mpindura nasize byose ngo ndagukurikire none mwami enda kwishira ati duwawe wese duwawe wese nami duwawe wese Yesu duwawe nami duwawe navyanje navyanje ngifise namindu wawe nakwihaye wese navyanje ngifise vyanje ngifise nami namindu wawe nakwihaye wese navyanje ngifise Yesu vyanje ngifise namindu wawe nakwihaye wese duwawe duwawe wese uyu mugoroba kandi papa duwawe wese duwawe wese duwawe wese haleluya niwe kubaho kwacu Yesu abawe papa uzi twarakwihaye Yesu ni wewe mwami watuguze twarabaye abawe Yesu twarabaye inyegu yawe Yesu twarabaye samvu yawe wihaye turagushima Yesu turagushima imbabazi zawe Yesu turagushima kuko ubuntu watugiriye shimwe ryose ni Yesu rukundo rwawe mwami ninde urondora Yesu imbabazi zawe ninde zirondora Yesu turagushima aho nzibagira urukundo rwawe Yesu urukundo rwawe wanyeretse igorogota aho wikoreye imitwaro yanjye aho niho
sinzibagira urukundo rwawe ubwo wanyeretse igorogota aho wikoreye imitwaro yanje aho niho naruhukiye wanyambitse izera kubw'ubuntu bwawe imbabazi zawe nizo nishimiye amaraso yawe yanyinjije ahera niyo yantsindanishirije wanyambitse izera kubw'ubuntu bwawe imbabazi zawe izo nishimiye amaraso yawe yanyinjije ahera niyo yantsindanishirije igihano kinongesha amahoro waracishizeko urupfu rumesha ubugingo warabwikoreye imishishago yawe ni inyizindwara zose igihano kinongesha amahoro waracishizeko urupfu rumesha ubugingo warabwikoreye imishishago yawe ni inyizindwara zose imishishago yawe niyo inyizindwara zose mu mimyore yawe ni inyizindwara zose imishishago yawe niyo inyizindwara zose igihano kinongesha amahoro waracishizeko urupfu rumesha ubugingo warabwikoreye imishishago yawe ni inyizindwara zose imimyore yawe niyo inyizindwara zose za nkovu zawe nizo z'inyizindwara zose imishishago yawe niyo z'inyizindwara zose narahariwe narahariwe naracunguwe tubana w'Imana tumuraganwa na Kristo none tuite uvyatura cane narahariwe naracunguwe
kwizera kubwo kwizera umwana w'Imana umwana w'Imana agizwe ku bundi we nagizwe ku bundi we wo kwizera icyo yakoze kubwo kwizera icyo yakoze ababizi tubivuge ubuntu nibwo bwanyijije kubwo kwizera kubwo kwizera umwana w'Imana umwana w'Imana oya nagizwe kuba ubundi we kubwo kwizera kubwo kwizera icyo yakoze yakoze narahariwe narahariwe naracunguwe naracunguwe Mana umwana Mana w'Imana n'umuraganwa umuraganwa na Kristo na Kristo none tuwitegereza narahariwe narahariwe ababizi neza tuvyature naracunguwe umwana umwana w'Imana muraganwa umuraganwa na Kristo na Kristo none yacunguje amaraso yiwe y'igiciro yacunguje yacunguje amaraso yiwe yangize icaremwe gisha tuwiwe nawe nuwanje ibya kera byose byaraheze ibya kera byose byaraheze byose byahinduwe byose bisha byahindutse bisha tuwiwe tuwiwe nawe nuwanje yacunguje yacunguje amaraso yiwe n'ukuri yangize icaremwe gisha tuwiwe nawe nuwanje ibya kera byose ibya kera byose byaraheze asetereboshe byose byahindutse bisha tuwiwe nawe nuwanje narahariwe narahariwe naracunguwe umwana w'Imana muraganwa umuraganwa na Kristo na Kristo none tuwitegereza narahariwe naracunguwe ndumwana w'Imana ndumuraganwa wa Kristo none tuwitegereza abavyizeye ishengero ryonyene narahariwe naracunguwe abafise ivyo vyizigiro tuvyature cane nimba vy'ukuri uvyizeye ufise assurance totale reka ubivuge na Kristo Hallelujah, hallelujah.
turagushimye urabashetere kandi bakasete warakoze Yesu warakoze Yesu jambo ry'Imana avuga ngo kera nta bantu twarimo ariko uyu munsi tukaba turi abantu b'Imana uyu munsi tukaba turi abana bayo kera ntitwari bwagirirwa imbabazi ariko uyu munsi tukaba twarazigiriwe urashaka kumuha icubahiro umushimire urukundo yagukunze umushimire imbabazi yakugiriye umushimire aho yagusanze aho yagukuye turafise impamvu yo kumuha icubahiro oh hallelujah Yesu mwami w'imbabazi Yesu mwami w'ubuntu Yesu mwami w'imbabazi kumusaraba warancunguye oh Yesu mwami w'imbabazi Yesu mwami w'ubuntu Yesu mwami w'imbabazi kumusaraba warancunguye mwizigirwa mu rukundo udusuka rw'ingabire zo mw'ijuru ndazi ko uganje mu bubasha n'ubushobozi Yesu mwami w'imbabazi Yesu mwami w'ubuntu Yesu mwami w'ubuntu mwami Yesu oh mwami w'imbabazi kumusaraba waracunguye mwizigirwa mu rukundo udusuka mw'ingabire zo mw'ijuru ndazi ko warishumwe ndawanje uganje mu bubasha n'ubushobozi Yesu Yesu mwami w'imbabazi mwami w'imbabazi ririmba Yesu we Yesu oh mwami w'ubuntu ririmba Yesu cane Yesu oh mwami w'imbabazi kumusaraba waracunguye amaraso y'umukiza wanje yamviriye ngugwe kw'ivyaha niyazigama ayo maraso niyanyeza niyazigama oh ayo maraso amaraso y'umukiza y'umukiza wanje yamviriye ngugwe kw'ivyaha niyanyeza niyazigama
niyanzigama ayo maraso ayo maraso niyanyeza niyanyeza oh niyanzigama ayo maraso niyanyeza niyanyeza niyanzigama oh ayo maraso niyanyeza niyanyeza niyanzigama niyanzigama ayo maraso ayo maraso ndabizi neza ko Yesu ankunda ni kubwanje ni kubwanje yasheshe amaraso singekeranya ndabizi neza singekeranya ndabizi neza ndirimba haleluya ndirimba haleluya iwe yandokoye ibihe byose ibihe byo byose kubaho kwanje byo kubaho kwanje zohora mwizigira zohora nizigira ko ari we vyirato vyanje kuko ari wewe vyirato vyanje Emmanuel Imana muri twe Emmanuel Imana muri twe Imana muri twe shima shima Yesu shima shimwe mwami w'abami ko waje kunkiza muri we uri wewe niho ndukira urugugamo bwacu urugugamo bwanje amahoro yacu amahoro yanje shima 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 dushimwe mwami w'abami ko waje kunkiza muri wewe niho ndukira urugugamo bwanje amahoro yanje amahoro yanje nushime nushimwe uyu mugoroba turavuze ngo nushime nushimwe urashaka kuzamura ijwi ryawe aho nyine uhagaze umushime umushimire imbabazi ziwe umushimire urukundo rwe umushimire oh kasatarasha turaguhaye icubahiro umukunzi turagushima ishimwe ryose ni ryawe turaguhaye icubahiro Yesu ishimwe ryose ni ryawe mwami wawe ishimwe ryose ni ryawe urabereye 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 Yesu warakoze Yesu warakoze Yesu urabikwiriye Yesu haleluya 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 ushaka gusenga aho nyine uhagaze tumuhe icubahiro turagushimiye umukunzi wacu turagushimiye ububasha turagushimiye rukundo turagushimiye mbabazi turagushimiye ewe giti cy'umuzabibu turaguhaye icubahiro
muri we niho tuvomererwa twese mwami Yesu, muri we niho tuvomererwa mwami Yesu. Turagushima, turagushima Yesu, turaguhaye icyubahiro Yesu, turaguhaye icyubahiro, turaguhaye icyubahiro giti cy'umuzabibu, turaguhaye icyubahiro mwami Yesu. Ni wewe Yesu, ni wewe, ni wowe utuma duhemuka, muri wowe niho mwami amahanga yose yaronkeye agakiza, muri wewe Yesu, muri wewe niho turongera gucungurwa, muri wowe niho turongera kubohora. Oh, hallelujah. Ushimwe Yesu, urabereye gushima Yesu. Asante Bwana, upendo wako ni wa ajabu Jehova. Tunasema asante ajili ya upendo wako Bwana Yesu. Tunakushukuru Bwana jioni hii, kama sio upendo wako Bwana tungelikuwa wapi? Tunasema asante Yesu, hatungelikuwa wa samani, singelikuwa rehema zako, hatungelikuwa wa samani, singekuwa upendo wako Yesu. Tunasema asante Bwana, umetupenda kulikoni wazazi waliotuzaa Yesu, katoa maisha yako, katoa uhai wako ili tukombolewe. Tunasema asante Bwana, kama sio wewe Yesu tungelikuwa wapi Bwana? Tunasema asante Yesu, asante Yesu. Hallelujah. Manuhambaye uri ku ntebe y'inganji nyenicubahiro, Mana wanyeho kandi ukiruze nagushima. Weburukiro gitandara n'agakiza, wewe ivyo ngoma nausa nawe urisi wose nagushima. Manuhambaye uri ku
ndagushima we mwizigirwa ni ushizwe hejuru y'isi yose uri nkuru ngeno kunesha niwe mwamuga z'imitima yacu urumwami nyir'icyubahiro. shimwa Mana niwe buruhukiro bwacu niwe gitandara c'agakiza turagushimiye umugoroba mwiza dusubiye kugirirwa ubuntu bwo kuba imbere yawe urabizi ivyo tukeneye umugoroba imbere yawe dusubiye kwitaba invitation yawe dusubiye kwitaba ubutumire bw'iteka kuba imbere yawe ni iteka rikomeye kuba mu nyonga zawe bwo kuba imbere yawe gusubira kugirirwa ubuntu bwo kuba ku gicaniro cyawe ni wewe tugomba ni wewe tugomba mwami ni wewe tugomba mwami ni wewe tugomba ni wewe tugomba nyaguhora ku ngoma ni wewe tugomba vyirato vyacu urakoze mpemuye ndashaka mutegura imitima yanyu tuba tuvuye mu bikorwa bitandukanye Imana ibahezagire kuba papa yabikunze ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muntu ashobora kuza kuri jewe data atamunkwegeyeko n'iryo naryo no kurishima iyo ugeze mu nyonga ziwe numva no kwibutsa iri jambo rikomeye muri uyu mwanya turiko turasenga biciye mu ndirimbo dusenga mu majambo yacu ni ijambo nkunda rya numvise mu buryo bunini cyane igihe marayika Gaburiyeli agendeye Zekariya umuherezi amusanze ariko arahereza yamubwiye ibintu bikomeye aramubwira ati humura ivyo wasavye umwami Imana vyarumviswe Elizabeth agiye kukuvyarira umwana w'umuhungu vyari bigoye cyane Zekariya kuvyumva kubera ukuntu abana b'abantu duteye yagaruka iwabo y'umubiri aravuga ati none twatangiye gusenga tugifise imyaka tukibasha none Imana igiye kutubwira ivyo kuvyara twamaze kuba batama n'abatamakazi jewe n'uwo twubakanye iryo jambo riramugora cyane kumva abasoma Bibiliya murabizi ingene vyagenze ariko ndiko ndaronderera ijambo mu mwanya Gaburiyeli ariko arabona yuko yashidikanije umuherezi yashidikanije ku majambo Gaburiyeli yarungikanywe yamubwiye ijambo rikuti Zekariya we jewe Gaburiyeli nubwo ushidikanije nubwo usa nkaho umenga ntiwemeye ivyo nkubwira ntiyarengeje ko yamubwiye gusa ati nama mu nyonga z'Uhoraho nama mu nyonga ziwe iri jambo riraremera icoma mwe muyera muri ku gutangura kwacu turi ku gicaniro ubitahure mumenye agaciro ko mu nyonga nama mu nyonga z'Uhoraho nagenda nababwire ko kugira ngo abibwire Zekariya ko yama mu nyonga z'Uhoraho Zekariya nubwo yakorera hera hahera harya ntihari mu nyonga ntibari bwahishurirwe yuko ari mu nyonga ko nawene yagenda yamaze kwitangira ibimazi vyiwiwe twagiye kuronka mu nyonga kuronka liberté mu nyonga
Kristo amaze gutangwa ku musaraba kwitanga, ubu ni kuvuga ngo uyu mwanya ndashobora kuvuga ko ndi mu nyonga z'Imana. Duha agaciro rero kuba turi mu nyonga z'Imana, kuko mu nyonga z'Imana Gabriel yashatse kubwira Zekariya ati nta kihavaho, nta kiva mu nyonga z'Imana kitagira ububasha, nta kintu gikomoka mu nyonga z'Imana gikubita swata kirondeza. Iyo ijambo rivuye mu nyonga z'Imana rizana n'ububasha, rizana no gukora. Ndashaka rero abapapa n'abamama, abakobwa n'abahungu, twatewe iryo teka ryo kuba mu nyonga, tumenye uburyo tuvyifatamwo. Twatewe iteka, ndabizi bamwe murashika hano kubera hari igihe mutamwaje mwiteguye, mukaza mugifisa amadosiye mu mitwe yanyu, mufise ivyo mwabarungikanya gukora, ivyo bitakunze, ivyo uri kuribaza yuko umukoresha wawe ari karibaza, ibintu byinshi muhira, abana mbega batashe cyane nibatashe. Ariko nagomba ndakubwire ngo fata ivyo vyiyumvirwa vyose ubigomorere Kristo. Twageze mu nyonga, ndashaka mutahura ko twageze mu nyonga. Fata umwanya rero, twaje gusenga, atari twe tubahagaritse mu mwanya ataravuga ngo hagarika. Senga, reka gusamara, senga, vuga. Turiko turasenga, turi mu bihe byo gusenga, n'amasengesho yo gusenga. Turi mu masengesho yo gusenga. Turi mu bihe byo gusenga, aho uri tutaravuga ngo hagarika, tugiye mu yindi gahunda no gusenga. N'ubu nyene senga, n'ubu nyene vugana na papa, uri mu nyonga. Je ndiko ndabategura gusa, ariko senga, tegura impwemu yawe, vugana na papa, kugira ubwira Imana ati Mana, mu mwanya uza gufata ugomba kutuganiriza, usanga impwemu yanje yiteguye, usanga impwemu yanje yiteguye. Abanyisirayeli barabwiye Yosuwa, baramubwira ati genda ubwire, babwiye Mose ati genda ubwire Imana yuko tutagikeneye yuko uza kutubwira ko yagutumye. Genda uyibwire ko natwe dukeneye audience, genda uyibabwire yuko natwe dukeneye, ubwire Imana yawe yuko turambiwe no kuzuraza kutubwira wowe wenyene, niduhe ligne directe natwe twishikireyo. Imana Mose aragenda abwira Imana, Imana ibwira Mose iramubwira ati sawa ndavyemeye, ariko genda ubabwire ngo biyeze iminsi 3, genda ubabwire biprepare, jewe simfa kumanuka, simfa kuza, nimwompamagara ngo mve kwitaba. Genda ubambwire amanze bantegurira ikibanza manukiramwo, manukira mu kwera. Niryo jambo yabwiye Mose ngo ukwera kwanje kuzokayanganira kubanyubaha. Nagoma ndababwire fata umwanya mwitunganye, turi mu masengesho. Ejo abo twari kumwe narabibabwiye, turi mu gikorwa cyo kwishikirayo. Ntimurorere ngo hari ibintu pastor aza gukora kugira ngo Imana wishikireyo. Turi mu nyonga, vugana na papa, urafise ubwo burenganzira bwo kubimubwira, kumubwira icari cyo cyose uko wokivuga kose. Reka nanagutera intege, urashaka kuvuga ngo ntavyo mfise mvuga ngo ndabisinzi kubitondeka. Nagiye ndakubwire ko umuvyeyi wese azamenya imvugo y'umwana, arayimenya. Abana ba bebe bakiri batoya, umubebe arashaka gukora geste kanaka, mama wiwe akamenya ati ashaka iki kintu. Ndavye ibintu na papa arabizi, nubwo bufise amajambo abiri, wewe basensera imbere yiwe, ariko vuga. Abizera bose baravuga, fata umwanya tuvuge, kaniriza papa, mubwira icari cyo cyose. Aha turi muri afere y'umwana n'umuvyeyi, reka kumva yuko Imana ifise ubuhiri, ifise ubupanga, ntawe ifise. Mubwira uko umeze, mubwira uko usa, mubwira icyo ushaka, serura ico kintu wumva uko nyene ucumva, ariko uvuge, uvuge. Mara mashota rabaya, Mana we urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera. Mana we, reka dusengane basiri sengesho, ariko urishire ku mutima muri iri sengesho tugiye gusengana, turishire ku mutima. Mana yanje sinifuza gutaha uko naje, ungirira ubuntu, sakaza urukundo. Muri wewe zikwariyo nzaruhukira iteka, imiruho y'isi, imisozi nurira,
turisengane. Mana yanjye sinifuza gutaha uko naje. Ungirira ubuntu papa, ungirira ubuntu, ego sakaza urukundo muri wewe zikwayo nzaruhukira iteka. imiruho y'isi imisozi nturira. ungirira ubuntu muhaguruke mwese. Mana yanje sinifuza gutaha uko naje. mubwire ngo ngirira ubuntu uyu mugoroba wa kabiri. ngirira ubuntu ora masaprika dova urukundo muri wewe zikwayo nzaruhukira iteka. hano niho turuhukira imiruho y'isi we. imiruho y'isi imisozi nurira bishire ku mutima. Mana yanje sinifuza gutaha uko naje. ungirira ubuntu sakaza urukundo muri wewe zikwayo nzaruhukira iteka. imiruho y'isi cyane imiruho y'isi imisozi nurira naje mu bwiza bwawe. ndaje ungirire neza. ungirire neza. ndaje naje numva icyo umbwira. semerera cyane. ndaje mu bwiza bwawe. naje mu bwiza bwawe. ngirira neza. ungirire neza. ndaje naje numva icyo umbwira. yajwi ryawe yesu gutwumbwire. ngaho uriya masiya hari impamvu ituma mpora imbere yawe. ituma damya ndirimba zaburisha. wakoze umurimo wambereye icungu. ubwo nari uwo kuzapfa. umpindura umwana wawe. haleluya. umpindura umwana wawe. ndaje nshima. subira umubwire ngo hari impamvu ituma mpora imbere yawe ndamya. ituma muri imbere yawe ndamya. ndirimba zaburisha. wakoze umurimo. wambereye icungu ubwo nari uwo kuzapfa. haleluya. umpindura umwana wawe cyane. umpindura umwana wawe. ndaje nshima. ndaje mu bwiza bwawe. ndaje mu bwiza bwawe. ndaje ungirire neza. ndaje numva icyo umbwira uyu mugoroba. bigira isengesho ryawe. ryajwi ryawe ryongorera. ndaje nteze ugutwi.
muri aya masengesho ndakwifuza. Bwira ibyo ushaka mwami, bwira ibyo ushaka mwami, imbaraga zawe hano hantu, imbaraga nyinshi, umpe kunesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi. wifuza Haleluya. Abamwifuza twese abari iryo sengesho dusenga, bwira ibyo ushaka, ibyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, mbese ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi. wifuza Bikayaba usharaba amistukitadova. Ndashaka kuba uwo wifuza mwami, ndashaka kuba wifuza mwami, shimisha umutima wawe, gwino shimisha umutima wawe wera, wera, samuye ubugingo bwanjye, ubugingo bwanje bwanjye bwose, bwose, wakire wumvirize, wakire wumvirize, ukore papa, ukore, bwira ndawundi utagira akanenge ni irinde wundi utagira umugayo, ubwiza buzira inenge ni wewe gusa, bwiza buzira buzira inenge, umukunzi wanjye uhora wuzuye, uhora wuzuye, ugira neza papa, tugirira neza. ugira neza, Tanga ibiganza byawe ngufumbatishe, ibiganza ngufumbatishe amashe. Mbwira ushaka mwami, imbaraga zawe kayabo shatarabaya umikato sakita rimando sakiri baba. Ndakwifuza papa, abana bawe turakwifuza, abana bawe turakwifuza. Mbwira ibyo ushaka muri iyi minsi 40. ibyo ushaka mwami, Imbaraga zawe ma umpa imbaraga nyinshi, duhe kunesha, mbese ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi. ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. Abizereye isengesho yaje gusenga tuyikomera amashyi. Abamwifuza nkanje, abamunyotewe kamenda zokitadova, abamunyotewe, abakeneye impinduka, abakeneye kugendererwa, abakeneye ubutabazi bwiwe, abizereye imbaraga ziwe, abizeye ko ashoboye, ndashaka tumukomera amashyi menshi. Abiteze ineza yiwe, abiteze ubutabazi bwiwe, abavyumva ko bazogirirwa neza muri iyi minsi 40, abavyumva ko Imana igira ikora ikintu gisha, tumukomera amashyi arakwiriye gushimwa, mukomera amashyi arakwiriye gutazirwa. Omere bayasi amore fai kayamande bayasi kana baba. Ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. Haleluya. Gumbira abantu 2, 3, 4, 5, 6, ushaka ugumbire 10, umubwira ati ndanezerewe ku munsi ugira kabiri kuba ndi kumwe nawe. Ndakunezerewe ko turi kumwe muri ubu bwato bw'urugendo rw'iminsi 40. Ndakwifurije kubona ineza yiwe, ndakwifurije gutangazwa nawe, ndakwifurije kugendererwa mu buryo budasanzwe. Ntihagire umuntu akuramutsa yicaye ngo umuramutse, akwereka urukundo rwa Kristo muri we, kugumbirana kwera
umwifuriza amajambo meza. Ntubikore pipa, fata umwanya wawe umunota umwe uramutse umuntu wese umwifuriza urugendo rwiza. Uwo wari wumva ko ari cyo wimubwire ukimubwire. Imana itugirire neza twese, ntimwihute kwicara. Cyane cyane nashatse kubwira abari ku itapi, kubera kwicara hasi no kwicara ku ntebe ntibiba byoroshe. Tugira dushikanira Imana, tegura amashikanwa, tegura ibigira 10 uko mpemu yera, amashimwe uko mpemu yera. Wumva yabishize ku mutima wawe ubikore. Niba ukeneye gutanga dime, ama-envelope arahari ngaho mu biseke, urashobora gutora uko wumva ushobojwe. Hama dushikanira Imana. Hallelujah. Thank you Lord. Urakoze mpemu yera. Kaze rero tubikorane urukundo abaririmbyi, murakoze. Namwe mutegura amashikanwa dushikanira Imana. Turakwifuza mwami kandi turakumva uri ngaha, turakumva uri ngaha. Hallelujah. Yes, thank you. Sante Yesu. Hallelujah, shimwa mwami wanyu. Niwe ushizwe hejuru, cyubahiro cy'amahanga tugushize hejuru. Mwami w'isi yose, niwe ushizwe hejuru. Ego mucunguzi muremyi zokwa manishimira wewe. Ni wewe, ni wewe ushizwe hejuru. Cyubahiro, cyubahiro cy'amahanga tugushize hejuru. Oh mwami w'isi yose, niwe ushizwe hejuru. Mucunguzi muremyi, mucunguzi muremyi zokwa manishimira wewe. Nta cyubahiro mfise, nta cyubahiro mfise. Oh nta n'ubu hasaniwe mesi, nta n'ikiri, nta n'ikiri mu butunzi bwaje. Enzokwa manishimira. Ego ni wewe, ni wewe ushizwe hejuru. Cyubahiro, cyubahiro cy'amahanga tugushize hejuru. Mwami, mwami w'isi yose, niwe ushizwe hejuru. Mucunguzi muremyi, mucunguzi muremyi zokwa manishimira wewe. Ni bande bamwumva papa ngaha mundamutse turamukanye mu bibyerekaniisha amaboko abamwumva papa. Yewe nubwo utobumwumva je namukumviye. Muramutse mugenza mubwira ati umuvyeyi yamaze kumukumvira ari ngaha, ariko ndizeye ko nawe wamwumvise. Bwira mugenzi mubwira ati nta maparazita hari, kirere kiruguruye. Nimba uyumva iyo ni afere yawe nukuri, sino turumva ari nyiri direct. Turavyemeranya.
ntimwigirishe turavyemeranya ni ukuri kirere kiruguruye kimeze neza cyane rwose ni igitangaza kuva ejo papa yaradukonfirmye ko ari kumwe natwe aya masengesho amen yeah. tugiye twumva ijambo ngira nkubwire iki kintu uzoza uramenya igihe cyose ufashe umwanzuro w'iminsi yo kubana n'Imana uzoza uramenya ko uprovotse inyishu yawe amen zirimo dute nyinshi cyane ati amen ariko reka ndorere nditoma bwira mugenzi ati zere sha aha ko wafashe gahunda yo gusenga wamaze gucokonora uri mu isanzwe amasengesho y'imisi n'amasengesho genda yugurura kugira ngo ibyawe bibone neza agenda akuraho ama obstacle mu nzira priere ni cimaze igenda ifukura ibintu bimwe kugira ngo ushobore gushika kuco papa yifuza ko ushikako haleluya turanezerewe rero kumusugira kabiri kugirirwa ubuntu nawe gusubira kutubwira ngo subira muze ndabatumiye kandi turamushimiye cyane tumukomera amashiko turi ngaha ndabona inyota nyinshi cyane ndabona inyota ndanumva mu mutima wanje ko atakuvunika hari igihe tuvunika twebwe tubaje imbere hari igihe tuvyumva spirituellement yuko abantu baje ariko barajagaraye mu mwema hari desordre nyinshi imitima ntitekanye ariko nagira mbabwiza ukuri ibyo ndabizi igituma twumva papa nuko papa bamaze kubona ko hari inyota ndabona inyota rero abantu bose mwicaye ni inyota gusa iyo rero tumuronderanye inyota ntatwirengagiza ategeza kutwitaba gusa ndagarutse kwibutsa kandi n'utashoboye kuboneka ku munsi w'ejo ubimenye iyo twahaye audience na president hari uburyo twitwara imbere yiwe iyo twinjiye muri biro yiwe comportement wari ufise ukimurorereye hanze si yugira maze kwinjira muri biro ya president rero bwire mugenzi wawe ati aha turi imbere ya president w'abapresident bose bo kwisi muraba mubwire rero aho umenye ngero uca witwara ubimenye aha turi imbere ya president w'abapresident bose bo kwisi kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu azokwitwa igitangaza imana y'ubushobozi data wa twese ahora ingoma yiwe izoganza ibihe byose kandi ubutware bwose buzoba ku bitugu vyiwe tuvuze ko ari president w'abapresident bose nta kinyoma kirimo twebwe turabizi ko ariko kuri ubwo rero nk'abana twahawe iyo audience cha tumenya uburyo twitwara president ntashobora kuba ariko arakuvugisha ngo usamare kuko uhushije ijambo rya president ubu uhushije akaryo kawe kuko ijambo ryose riva muri kwa president riba rigufitiye akamaro president yakubwiye ati nyumviriza ndakubwira narababwiye president kiretse ari we yihitiyemo mugabo audience zose biri mu mategeko muri presidence ababizi barabibizi bamaze kujayo kiretse nimba uyu mushashara bihinduye je ndabizi kuwahoza ariko barambwiye ati biba birimwo muri gahunda president kwakiriya guhereza iminota 5 ivyo uvuga vyose bisigura mu minota 5 iyo minota 5 ubumenye abantu bayitondera bamara n'umwaka batarayironka Imana idufashe cyane raba ariko twese yatwemereye dufise president w'urukundo dufise nyene icubahiro adasanzwe atubwira ati njira mwese ndabumvirize hano rero ni hari kandi yitegeye kukumva hama kwishure muri iyi minsi 40 amen turabakiriye mwese turakiriye abari online tubabarire jewe si nkunda kuvyibuka ariko turabizirikana dufise abana benshi batubwira ko ndabizi bari mu masengesho nabone abana bacu bagiye mu bihugu byo hanze mu bihugu bitandukanye abakunzi ba Gravity n'abakunzi banje abo dusanzwe tureze kuko hari n'abandi bana tureze nk'abavyeyi ariko babarizwa mu yandi mashengero muri ivyo bihugu barimwo
turi kumwe banyandikiye barambwira ko turi kumwe muri aya masengesho. Imana iriko iratugendera ngaha ku isoko irabasanga namwe aho muherereye. Amen. Ego, Imana irabana namwe, Imana irabagira neza. Nkwibutse yuko Imana yatoranije abantu 70, haboneka umunsi wo kubimika 68, babiri basigara mu mihana, ariko ubushobozi bw'Imana bumanutse n'abarya basigaye mu mihana, ubushobozi bw'Imana bwarabasanzeyo. Ntaco bitwaye kuba tutari kumwe ngaha. Ndazi ko imbaraga ziri ngaha zitemba, zibasange muri Kenya, zibasange South Africa, zibasange muri Europe, Amerika, aho uherereye hose Imana yacibera hose icarimwe. Amen. Duhuze umutima n'inama gusa. Ubwo rero turabakiriye mwese. Twagize umugisha rero, nashimye ko duprofita uyu musavyi w'Imana, iyi couple y'abakozi b'Imana bavuye mu gihugu ca Sweden, kugira ngo ntibasubire batasuye kuduhesha umugisha, sivyo? Turi kumwe nabo, kandi nibaza ko nabo nari umugisha ukomeye, kuba bari kumwe natwe n'abantu bakunda Imana, bafise inyota. Natangaye ejo numvise bampamagara bambwira ati hari umwe avuye ngaha azanye amafaranga yo kugura tapi. Imana ibahezagire, Imana yumve gusenga kwari. Amen. N'abantu bakunda Imana bayikorera. Nibaza ko atavyinshi novuga, abashoboye kubana natwe ku munsi wa Mungu twarumvise nk'emwe yaratuganiriza biciye muri bo. Amen. N'uyu munsi rero turi kumwe nabo, bikunze nejo tuba turi kumwe nabo, kandi nasanze Imana n'igitangaza. Baje mu bihe vyiza, baje mu bihe bitari vyiza, bari mu kigandaro cyo mu muryango. Ni samedi nibaza ko bazoba bari kuri anterema, ariko raba ingene hariho abantu bamaze gutahura ibanga ati ko biri kose twebwe tukiriho, Imana niyo abariho, si Imana y'abapfuye. Tukomeza kurinda ubugingo bwacu mu mwanya tugihumeka. Mu nkundire rero nakire musavyi w'Imana aze atushikiriza icyo Imana yashize ku mutima wiwe muri iki kirere cy'amasengesho. Imana imuhezagire. Twongere twakire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Mwaramukanyije, ariko nshaka yuko uramutsa uri impande yawe, umubwire uti Jimmy arakuramukije. Hallelujah. Papa Jean uraza kumfasha gusoma gato zimwe. Ntangura gusoma muri mu ijambo ry'umutwe dufise muri eglise ngaha, muri Daniel 11:32. Hallelujah. Ariko imbere ya vyose reka dusenge. Hallelujah. Thank you Jesus. Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara mpwemu wawe, Mwuka wawe amanuke. Papa wo mu ijuru, turagusaba utugendere muri uyu mwanya twinjiyemo, ushaka kutugaburira. Turaguhamagaye, turahamagara presence yawe. Mwemu yera, ndahamagara presence yawe. Ndahamagara imbabazi zawe, kugira neza kwawe kutube hafi. Iba ari wowe uvuga, utugendere, utwigishe, utwemeze, uduhindure, udukoreko, utwereke inzira. Ni wewe gusa, ni wowe ushobora kutwigisha, ni wowe ushobora kudutahuza. Data, nidushaka kumera nk'ujya mu Ethiopia yasoma ibintu atazi, atatahura. Nidushaka kumva ibintu tudashobora gutahura, twigishe. Ugurura amaso yacu, ugurura amatwi yacu, imitima yacu iri imbere yawe, utwigishe.
iba ari we gusa udutahuza urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turasoma Daniyeli rero 11:32 ivuga iti, abakora ibibi byo kugwanya isezerano azobazimizisha akarimi keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye. Haleluya. Reka dusome no muri Proverbe, Imigani 25:1-2. Imigani ndasoma ivuga iti, ni nyene n'imigani ya Salomo iyo abantu ba Hezekiya umwami w'Ubuyuda batoranyije Imana guhisha ikintu n'icubahiro cayo, ariko abami bo guserangura ikintu nico cubahiro cabo. Amen. Haleluya. Turumva amajambo abiri muri Daniyeli. Batangiye kutubwira yuko hariyo de flatterie, niko mu gifaransa bivuga, ngo hazoba guhendwa, ngo hazoba guhendwa kubera abantu bakoze ibibi bazotegwa guhendwa. Haleluya. Mwibuke yuko mu byo twavuze amasinye Kristo yavuze mu bihe vya nyuma, icambere yavuze ngo mwirinde ntihagire ubazimiza, ngo hazoba kuzimira. Rero nga avuze ngo benshi ngo bazozimizwa. Kubera iki? Papa yari yabivuze, yari yavuze i verse, aravuga ati iyo utumvira Imana haba kuzimira, haba kuzimizwa. Hari igihe kenshi twiyumvira yuko ari Satani wenyene atuzimiza, ariko hariyo n'igihe Imana ikureka ikagutera kuzimira, ariyo yabitumye uzimira. Kubera iki? Uba wayiteye akagongo. Rero aravuga ati harizoba ubwoko bubiri bw'abantu. Hazoba ubwoko bw'abantu bazi Imana kandi bayumvira, ngo kandi aba bantu ngo iyo bamaze kumera gutyo bakayumvira Imana, ngo bazokora ibintu byose mu Kirundi by'ubuhizi kandi bashize amanga. Haleluya. Bibiliya iratubwira muri Proverbe ya muri 25 mu migani 25 rero itubwira uyu n'umunyabwenge Salomo. Haleluya. Niwe ariko aratubwira, atubwiye ati ubwiza bw'Imana, icubahiro c'Imana, kugira neza kw'Imana, ubukuru bw'Imana, uko twumva Imana kose, ubukuru bwayo buhagaze kuki? Guhisha. Haleluya. Ariko aravuga ati ngo mwebwe mumenye yuko Imana yabagize abami n'abaherezi. Haleluya. Rero ngo twebwe ubukuru bwacu, ubushobozi bwacu, icubahiro cacu, ubwiza bwacu niki? Guserangura, gusesa, kurondera, gucukura ico Imana yahishije. Haleluya. Bibiliya itubwira yuko ubwami bw'Imana burugaye. Uriko urumva? Imana, Kristo yababwiye ati ubu bwami muriko murakurikira burugaye, kandi nguburonka arabugwanira. Haleluya. Hari umuhungu yaje muri Swede. Urabona uko tukunda Iburaya, tukaja Iburaya, hari abantu bajeyo badakijijwe, hariho abandi bajeyo bakijijwe, babandanya bakijijwe, hariho n'abandi batakaje ukwizera. Haleluya. Uyo muhungu rero yaje akijijwe, twashikiye presque rimwe, yaje iminsi mike inyuma yanje. Ashitse muri Swede yari moto, ico twaganira cyose twaganira ivy'Imana. Okay? Twarahuza tukaganira ivy'Imana. Ariko haheze iminsi yumva yuko hayo komine iri kure gato ku masaha 12 yaho twaba. Urumva? Iyo komine bimbayo oro, izahabu. Abagenzi biwe bose badakijijwe niyo bari barahereye.
urumva baca baramwinfluensa baguma bamubwira ahantu hitwa ngo Ekobe, aho niyo bimba oro, izahabu. Umuhungu uko twagenda tuganira iminsi gahera niko yagenda ahindura imvugo. Yaje akijijwe icyo twaganira yari iby'Imana, Imana iki, akaririmba no muri korale, atangura gushaka kuririmba no muri korale. Ariko uko iminsi yahera niko yagenda ahindura icyo yambwira minsi yose niki, yambwira ngo Ekobe hari wakazi. Urumva hariyo oro, ngo bambwiye yuko ni wahashika ibintu bizoba bihindutse. Nta kindi yashobora kwiyumvira iby'Imana abarashize impande. Avaho onye aduga Ekobe ku masaha 12 agiye gukora iki? Gucukura oro. Rero izo oro mu kuzicukura bamena imisozi. Urumva bamena imisozi. Urumva ugendayo wamaze gusinya, baragusinyisha kwanza kontra, bakakubwira ati nugupfa cange gukira. Ivyo birazwi na guverinema irabizi. Rero aremera kuja gupfa kubera izahabu, agakiza kiwe ashira impande. Urumva uno munsi uyo muhungu nituzi aho yaciye, nituzi ko yapfuye, nituzi ko yaronse oro aranyika, nituzi byabaye. Ico tuzi gusa nakiriho nitugifise contact yiwe. Urumva aho ari naho tuzi. Urumva ari Ekobe. Namba byaramuguyeko, namba yaracukuye izahabu arayigwako, navyo tuzi. Ariko ico nzi neza nuko agakiza suite agakiza kiwe nako tuzi. Urumva batubwiye rero ngo ivy'Imana birahishijwe nkuko gane izahabu zihishijwe. Izo zahabu kuzitora Ekobe uko bimeze n'ubuzima canke kubaho. Urumva urahitamwo kubaho, urahitamwo gupfa, ariko uguye kuri yo diyama ubuzima bwawe buzoba buhindutse. Niko bakubwira. Haleluya. Rero caniyumvira rero none nimba turabami n'abaherezi, Imana yatubwiye ko dutegezwa kurondera, mbega kubera iki tutarondera Imana? Ni kubera iki tutarondera Imana? Ni kubera iki nigiye tuje kuri Ekobe duhagarara ku muryango wa Ekobe tukaraba uko imisozi ingana, tukavuga tuti ntidushobora kwinjira indani kandi tuzi yuko hari izahabu? Ni kubera iki turengana kwibarabara tukumva n'abariko barasenga tukarengana tuzi yuko hari izahabu inyegeje bariko bararondera? Ni kubera iki turengana tukagenda? Kubera tudashaka gufata risk. Kandi abazo kwinjira mu ijuru n'abantu bafata risk. Siko bimeze. Kugira uronke ideni muri banki, hariho abantu bakoze muri banki mbona ngaha. Kugira uronke ideni muri banki niki? Uratwara impapuro zawe. Si risk ubufasha. Ufise garanti 100% yuko ubuzima bwawe bukomeye buzoshobora kuriha iyo deni gushika rihere. Navyuze. Ariko impapuro urazidepoza, igituma umutima wawe utawudepoza uvuga uti hapa ni kufa au kupona. Igituma udaheba ibintu vyose uvuga uti ngaha ndaza muri aya masengesho ndapfa canke nkire, ariko ntegezwa gukura ikintu. Ariko dukunda ibintu vyoroshe. Nico gituma rero Bibiliya itubwira ngo nihagire umuntu numwe abayovya, abashuka, abazimiza. Satani rero yarazanye ibintu bituzimiza. Urumva mu kintu kimwe kituzimiza ni ibiturimwo uno munsi. Atubuza ibintu bibiri, amasengesho akatubuza jeune. Kubera iki? Arabizi neza ico ivyo bintu bimukorera. Arazi neza ico ivyo bintu bikora mu bwami bwiwe. Arazi neza iminsi 40 yuko ariyo niyo ya mbere yatanguye kugendera umwami w'abami, umukuru w'abakuru, Imana. Yarabizi, arabizi neza. Nico gituma ndagusavye ufata umwanya urabe kuva event 40 jours itanguye gushika ihere, uzogende wandika uko ibintu vyagiye biraba mu buzima bwawe. Uzoraba combien Satani azokugwanya kuza muri aya masengesho. Uriko urumva?
ariko azokureka uje muri toxique. Urabona toxique? Azokureka football. Twaciye ahantu ejo gufungura, tubona abantu buzuye imiduga yuzuye sangapi y'ijoro, tuvuye mu kiriyo kubera turi mu ntuzenya, turaca ahantu gufungura, tubona imiduga yuzuye. Ndavuga iyi miduga ko twahora duca ngaha ata miduga ihari, habaye iki? Turinjira ahambere tubona na kabare karimwe akavuyo. Ndabwira umugore nitwinjirayo kubera abami hari ahantu batinjira kuko je ndiyizi. Urumva ndamubwira tugenda hasiho, duca ahandi tubona abantu buzuye. Ndavuga tuhava turyama tutariye. Rero icyo dukora niki, dutore strategy, turarira mu modoka. Ndamubwira tuje kurira mu modoka. Bari batonze kubera iki? Football. Candiyumvira gute abantu bashobora gutondera mu kabare football bagagwana. Rero bamwe bari ku kote imwe bakunda ekipe imwe, abandi ekipe yindi. Match iheze turi mu modoka turiko turaba ibiriko biraba. Bamwe baratangura ngo ngo apana ngo toka ngo baratwije ngo vayo, baratsohoka baragenda, umwe wese aja inzira yiwe. Candiyumvira ni gute aba bantu bashobora kurara bicaye bari kuri televiziyo, urumva bari mu kabare, inzoga zuzuye imbere yabo, ariko aba bantu nyene nibo turiko turahamagara baze gusenga ubuzima bwabo buhinduke, igihugu bariko barakritika gihinduke. Ariko rabo bari muri football, igihugu ariko barabandanya bagikritika, abantu bakibandanya bica abanyene bava kuri football bagenda he mu busambanyi, mu busuma, mu kuavortamada. Abanyene turiko turabwira, ariko icabatwaye niki? Umupira. Ibintu byose Satani arazi kubipanga, arazi bizokuzimiza, arazi strategy z'ubigumbagumba vyawe. Nico gituma ubona apanga ikintu cyose ku murongo, kandi akagipangira iki? Ibigumbagumba vy'ivyo ukunda. Agakoresha ivyo wewe ukunda football, azoca muri football agutware kubera football. Ukunda iki? Ukunda kaziki. Jewe yanwaye kubera iki? Kubera kaziki. Urumva nakunda umuziki. Rero urabe Satani uko ameze, aranagutwara ni mu vy'Imana bisa n'ivyo. Urumva azogutwara no muri ekipe yitwa yuko ari yo muri eglise, agushira no muri football kubera ukunda football. Waravuze ati hariya hanze y'abapagani sishobora kumwica, y'abapagani sishobora. Azogutwara muri football yo muri eglise, agushire muri ekipe. Urumva acha kubwira ati entraînement ni nyinshi kubera kugira mutsinde utegerezwa gutraininga cyane. Utraining imbaraga zigende, ariko ya masengesho ayakubuze kubera iki? Yakuruhishije muri ekipe. Ariko muri yo ekipe nyene hariho abantu bitoza bazi yuko turakina umupira ho ngaha, ariko no mwijura ari wundi mupira uri kurakina. Urumva kugera tubesha muri ekipe imwe muri mwese, ariko bamwe baravuga bati turakina football, ariko hariyo priority, ubwami bw'Imana ubwa mbere. Urumva akakuvamwo ukiyumvira ko muri kumwe, ariko ni muri kumwe. Kubera iki? Wewe ava ngaho muri football nubwo arushe, ararakesha arondera Imana, akabwira Imana ati Mana ndagusavye ekipe yacu isinde, ndagusavye ariko ubugingo bwanje first, ubugingo bwanje ubwa mbere na mbere, ubugingo bwanje kiza, ubugingo bwanje imu bugingo ima inkomezi, nshobore gukora ivyo ushaka. Niwamara kundyoherwa ubugingo bwanje ndazi ukuza kuma victoire muri bajya abantu. Urumva ugasanga muri ekipe imwe ariko muratandukanye. Niko bajya bari barindiriye Kristo bari babiri, ariko ntibari bazinanye, intego atari imwe. Urumva bamwe bari bigugu abandi, ariko ndazi neza yuko muri bajya twabonye, ndazi yuko hoba harimo umukristo yareko araraba match mu bandi baratsinda cyangwa baratsindwa, arataha agenda ashika pfukamo arondera Imana. Ariko tubabonye kujya tukavuga ati bari mu kabare, bari muki, bariko barakindagira, ugasanga wewe yibereye inyuma iwabo nta televiziyo bafise. Urumva nafisa warabira match, arakunda football ariko arakunda n'Imana. Urumva ugasanga yibereye ahantu ariko araraba match, batashe bose
ugasanga bose baratashe, ariko wewe ava ngaho akavuga ati nubwo narabye maci ego ndayikunda, reka nje no gusenga, imbere yo kuryama ntegerezwa kurondera Imana. Siko bimeze? Niko bimeze. Ariko nje kukubwira ikintu kimwe. Titre y'ijambo uno munsi natanze, navuze nti shakashakisha uko umushikira. Uriko urumva? Shakashakisha uko umushikira. Haleluya. Rero niho Papa Jean aza kudufasha. Dusomere muri Mariko 5:24 gushika kuri 34. Ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 5 umurongo 24 34 gushika kuri 34. Aragenda ajana nawe, ishengero rinini riramukurikira rimubanda. Ishengero rinini riramukurikira rimubanda. Kandi umugore agwaye kuguma ava amaraso yarabimaranye imyaka 12. Imyaka 12. Ego. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumariye ko ibintu vyiwe vyose. Ntihagira ico bamumarira. Mbere arushiriza kugwara. Yumvise ivya Yesu, araza, aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cyago. Ako kanya Yesu yumvise muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukirira ishengero, arababwira ati ninde akoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramwishura bati ubone abantu bariko barakubanda, nawe ukagira ngo ninde ankozeko? Aberaguzamwo amaso ngo abone uwumukozeko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi kuko azi ikimubayeko. Araza amwikubita imbere, amubarira ivy'ukuri vyose. Yesu aramubwira ati mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro ukire rwose icyago cyawe. Amen. Haleluya. Aha turumva iyi nkuru twaramaze kuyumva kenshi, nibaza yuko no ngaba bamaze kuyivuga kenshi. Haleluya. Kristo ariko aragenda mu mipango yiwe, nafise stop ahantu na hamwe agiye guhagarara. Haleluya. Afise plan yiwe uko yamaze gupanga ibintu, imigambi yiwe, plan yiwe yose ayifise kuri kalendri. Ariko aragenda ngo ishengero ryinshi nkuko turi ngaha rimubanda, nkuko gene turiko turabandana, twabuze n'intebe twicarako, twabuze naho dukwira ku itapi. Ishengero ryinshi rimubanda, ariko ngo haza umugore agwaye. Uyu mugore ico namukundi ni ibintu bibiri. Icambere ngo yibwiye mu mutima wiwe, uriko urumva, ntiyari bwamubone Kristo, ntiyari bwamushikire Kristo. Iyo ugiye mu gusoma ivy'ingwara nkuko ugene Mose bari baramubwiye amategeko ya Mose, iyo umuntu agwaye butinyanga yaba inyuma ya societe, ntiyashobora kwegera abantu. Uriko urumva, hanyuma bamubwira bati hariyo umuntu yumva ivya Yesu. Haleluya. Uyu mugore ngo yumva ivya Yesu, ngo yibwira mu mutima wiwe. Nasanze igituma abantu tudahura n'Imana niyo tuje muri eglise, nivyo twibwira mu mutima. Bihera ibwina, nibihera nga ivyo tubona. Bihera ibwina. Ico wibwiye nico uhura naco. Igihe cyose uzo kwibwira uti ndavuye ku kazi, ndavuye ku ishure, ndavuye muhira, ndafashe bisi, ngiye guhura n'Imana, uzohura n'Imana. Urumva? Igihe uzovuga uti ndavuye muhira, ndavuye he ku kazi, ndagize iki, nabonye agacucu, nabonye umwana mwiza, mataye iki, uzohura n'itaye, utahana itaye. Urumva? Ico uzo kwibwira mu mutima nico uzohura naco.
aha anya uraba ukuntu ishengero ikibabaje, ishengero ryari bibanze Kristo kandi ryari rimaze igihe rigendana nawe, ariko Kristo yaragifise inkomezi zose. Uri kurumva? Yarafise inkomezi zose, ariko haza umuntu wamukorako aca mu bantu. Baravuze yuko uyu muntu niyaca mu bantu bazomutera amabuye, ariko afata riske y'ubuzima bwiwe. Aravuga ati n'ubundi sinkiri mu bantu, abantu barantaye, umuryango n'umugabo sindamubona, abana bari kure yanje, ndi jenyene, ndi nyakamwe. None ikindi ni giki? Si urupfu mu rupfu, namaze gupfa. Okay, homboka naenda, ari ukuntera amabuye pfume mfira imbere y'uyo mwami bambwiye. Afata riske y'ubuzima bwiwe, araza aca ngo mu bantu, kandi niyagenda agatwe guke, yagenda atambara, yavura, asuguma aca hariya. Bamwe baramuhonyora ku maboko akagira ariko aravuga ati n'ubundi umubabaro wanje pfuma mbabara ndi kumwe n'abandi basi bamuhonyore, basi bambone uko mbaho, bumve n'agakiri kanje ati yo ndababaye. Ariko ashika hano arakorako. Kristo aramenya yuko aba bantu turi kumwe hari umuntu ariko arakora ku kintu. Nkuko gane dushobora kwicara ngaha, urashobora kwicara ngaha, Imana ikaturaba twese, Mwuka Wera kaza akagendagenda akavuga ati raba kakana ibi ni biki, akakana ni biki. Twese turi ngaha, Imana tuyikora ko twese ariho barambaraye, ariho abicaye, ariho bari, ariko Imana ikazi karaba akakana ikavuga iti peti ukuna ni gusa, kandi twese turi ngaha. Twaje gukora iki? Wibwiye iki mu mutima wawe? Iki kwica si umuntu ari impande yawe, saba aririmbye nk'uko pasiteri yavuze, baririmba nabi, si amatara yacitse, ni wewe ibyo wibwira. Hariho igihe amatara acika abantu ahubwo presence y'Imana igaca yuzura uyo muntu kurusha. Ariko ukeneye volume, ukeneye microphone ivuge cyane, ukeneye bakwerekane kunuzenya. Nk'aya makamera, nje nkora muri media ndabizi, nk'aya makamera ari igihe aducira mu maherere. Urabona aya makamera, hariho abantu atangura kilt kuva atangura gushika heze, ariko araraba filme. Hari waje muri cameo, kandi bamushikire bakamwerekana kamera, ukabona cinjira mu mpemu ngo haleluya ngo ayibonye anapita anafungura tena anapiga jisho kule, akabona baracamwe haleluya. Twe tubona amafilme, urabona baba cameraman babona amafilme gusa, n'amafilme filme gusa. None wibwiye iki mu mutima wawe? Uzohura gute n'Imana uri kuraraba filme cameo? Uzohura n'Imana gute? Uzovuga Imana yamganirije, yakuganirije iki? Yakubwiye iki? Nk'ubu hariho abantu bariko baranzuminga, irya shati kwanza ntiyayigoroye neza, kubera iki yakunje amaboko, kubera iki irya saha kwanza ntijanye n'amashisheti, irya sentire yiwe irugaye ngani toboye. Hariho abantu bariko baranskana, kubera iki yambaye rose bleu ntibijanye kwanza, ugasanga kubera iki atisokoje imishatsi yiwe. Uriko urumva? Wibwiye iki? Uje guhura nanjye. Kristo amubwira ati ukwizera kwawe kwarushije aba bose. Arabwira Petero ati weye imikate twahejeje kugwiza imikate, n'iyindi urarindiriye suko nanjala. Aramubwira ati n'ubu ngira nje guhura no musamariyakazi, muraza kunangaho muje kurondera indya. Byitwa yuko jewe nisonzesheje nshaka yuko gukora ubugombe bwa papa, ariko muri ko murondera indya, kandi arabiwe. Haleluya. Ngo bose ngo babibonye baratangara bavuga ati uyu muntu ni nyabaki. Aramubwira ati ukwizera kwawe
aba bote tuko pamoja nabo nitoye jewe ukwizera kwabo chini kule. Mariko 2:12 urashobora gusoma gushika kuri 5 tunyarutse. Tumubwiza bwa Mariko igice cya 2 guhera ku murongo wa mbere gushika kwa 5 gusa. Haheze iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Benshi bakoraniraho, ntibakwigwa mu nzu, eka n'imbere y'umuryango hose. Ababwira ijambo ry'Imana. Haza abazanye ikimuga, bagiteruye ari 4. Babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru yahatumbereye. Basambura inzu hejuru yahatumbereye. Homba homboka, konsekanse nyuma. Hanyuma bahejeje kuhatobora, bururukirizamwo inderuzo. Iryamyemwo ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Amen. Amen. Hallelujah. Hari abantu benshi. Kristo ariko arigisha, hari abantu benshi. Kandi muri abo bantu harimo abagwaye. Ukurumva? Harimo abafise amatatizo. Nkuko gane tuza ngaha tuko na michoko. Bicaye ngaho bariko barumviriza ijambo. Bariko bumviriza ijambo ariko michoko inabavunja. Ariko na acte nimwe ishobora kuimpressiona Jesus bariko barakora. Uriko urumva ukuru dushobora kuza ngaha ukamengo dufise situation zimeze cyo kimwe. Je urazi ikintu mpora ngira, sinzi uko ni kubera mpora nsaba Imana ni kubera itaranyumva kandi nyishuri. Namaze kuyisaba Imana, ndagusavye ndi imbere y'abantu uzondinde kwa mandira. Kurira imbere y'abantu ibiseru bikamanuka imbere y'abantu suniache nikifika mu cyumba ndiko ndasenga niliye mbele yako. Ariko naje arandindira mbele y'abatu nalia. Uzi kubera iki? Njenga nta muntu numwe ndiko ndaraba. Niko lwangu amatatizo yanje ukuntu niriwe uno munsi nirikwa muri pafe nirikwa arya ntaye no kujya nta muntu numwe abizi muri mwebwe. Rero sishobora kuza nga ndiko ndakina na mwebwe ndiko ndashaka ngo imuzu yanje iragoroye ngo ndiko ndisobeka ngo kugira bambone ngo iki niki. Je m'en fous complètement. Naje nga kurondera Imana. Uriko urumva mukiriyo niba kitubona kubera iki? Narababwiye jewe nza gusenga nkaza mukiriyo. Okay. Mudashaka niyaye. Ariko jewe uyu yagiye yamaze kugenda ivyiwe vyaheze je ndacagwana n'ivyanje. Mimi niko na matatizo yangu. Ndafise ibindi ndiko ndiyambura. Ndafise ibindi ndiko ndasaba papa. Ndafise ubwami bw'Imana ndiko ndagwanira. Uyo nimba yagiye mu bwami bw'Imana je sindaheza urugendo. Njatagwana. None mwe nataka nitwikale hapa tupige blague tunini. Je ndifise ibindi vyiwanje. Ukurumva? Ariko dushaka kwikompara n'abandi. Bose bari bicaye ngaho Yesu avuga banafisema amen. Amen. Alakiri ndani bazi yuko rasio abakupana iki matatizo abana nibagiye ku ishure iki ndagwaye mu nda urumva. Ariko ukikompara n'abandi ni turi kumwe n'abandi vuga uti ndije nyene urumva. Aba bandi bavuga bati uyu muntu wacu iyi chance ni ya mwisho tumurase uyu mugabo. Ari aba bantu bose bamurindiriye tumurase uyu mugabo uyu muntu wacu azobandanya ari kimuga. Bavuga bati kwa Siyoni amabati ageze kuri aya naya sharpante ibi vyuma bigeze kuri aya naya. Ariko umuntu wacu ariko arapfa dupfuma tumukiza hanyuma tuzoza kuburana mu nyuma. Kubera kuburana birafata igihe. Urashobora no guca ku muntu akakuvugira ugatsinda urubanza ariko umuntu wacu ntaho turiko turamuvugira ngo akire. Rero homboka turamutwara ari ugupfa turapfa twese. Basi amabati yo bazoba barayakoresha baratobora barinjira barondera Kristo. Ninde yatashakiza uwicaye ameze akaguru kandi canke uwatoboye ipafu? Ndababajije
hari inkuru baje kutubwira y'amabati, hari inkuru bajama baine babwiye wa gatanu, bamubwira ati hivi sasa tulipona kila mtu lwake mukuku. Aya mabati nibagufata wakiza, nibagufata ni lwako sasa, mukuku tukimbie. Baje bikwega ariko mu gusubira inyuma nta muntu numwe yabonye aho baciye. Baravuga ati Yesu tuzoza kumubwira tumushimira mu nyuma, ariko aya mabati babanze barepara amayo sharpante y'abandi. Yesu ashimwe mu muhicyubahiro. Aca mubwira ati haguruka ukwizera kwawe, ivyo wakoze urantangaje. Abafarizayo, abasadukayo bose bari ngaha, iraba ba Petero bose bari ngaha. Petero yuzuranye imbugita mu mufuko. Raba Yuda we warindire kesa, arindire yuko mezi jambo batoza mashikano. Iko anaangalia anasema ule ataleta 5,000, ule ungine uja wewe ni boss, uja wewe azana menshi. Yuda huyo ariko umutima wiwe hako kuririra Kristo amukize, amubwira ati ari akantu ndiko ndumva mu mutima wanje, ntushoka kunifanyia kakitu. Anamuacha, ariko abandi bariko batobora bafata mariske. Mariko 10 turahejeje. Mariko 10:46. Mariko uyisome buhoro neza. Mariko 10:46. Yego. Gushika kuri 53. Nuko bashika i Yeriko. Akiva i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Bartimayo. Impumyi yasegerereza. Hagarara ngaho kwanza. Yari impumyi yasegerereza. Abagaba asegereza. Yego. Bandanye cya gatatu. Yari yicaye iruhande y'inzira. Yicara impande y'inzira. Yego. Yarafise ibintu bitatu yakora mu buzima. Yarafise, yari impumyi, yarasegereza, yari pano publicitaire. Yicara ku impande y'inzira, abantu bose bamuciyeko, yari nka pancarte. Yumvise ko Yesu umunyanazareti yumvise ko ari Yesu umunyanazareti. Yarumvise undi muntu. Oya. Yumvise nde? Ko ari Yesu umunyanazareti. Atangura gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore. Ego. Ariko arushiriza cyane gutakamba ati. Ariko yari kuri volume 6 acashira kuri 12. Ego. Arushiriza cyane gutakamba ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara. Circulation ikashimama, baruraje bakashimamisha gari. Arababarira ati ni mumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi. Barayibwira bati humura va hasi araguhamagaye. Bamubwira gute? Humura. Batu abantu bakakuvuga ngo uraja hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibuca, ariko bugaca bukongera bugaca nejo bugaca. Bale ngo baca baririmba gute ahejeje gukira uyo muntu ariko buraca uyo muntu ngo twaragusengere. batu narababonye ari nga mu Burundi, ari muri Swede. Batu narababonye. Batu
nongaha barimwo batu ku telefone ulisikia Jimmy byake na Alida batu ariko no munsi Yesu ashimwe mukozi w'Imana Jimmy batu ese ni mwiza hanyuma baramubwira bati humura va hasi araguhamagaye nayo iti impuzu yayo irahaguruka vuba impuzu yayo nubwo werekezaho haleluya dushaka uraba comportement ya Bartimayo urumva Bartimayo impumyi isegereza yatawe yama kwibarabara nk'umururaje yama kwibarabara umururaje we baragera ahantu arashwa no kubivamwo akavuga ati izi gari zipite je izuba ryabaye ryinshi ariko wewe yagumaho bamutaho nyene ngo yumva ivya Kristo. Bwira mugenzi wawe ngo ndakwifurize kumva ivya Kristo. Haleluya. Ivya Kristo nivyo vyonyene bishobora kuguhindura. Urabona umunsi uzokumva ivya Kristo ukavyumva ukavyizera ukabishira mu mutima wawe bizohindura ubuzima bwawe. Narumvise iby'abantu benshi, narumvise iby'abantu jewe Jimmy benshi banankonseya n'abavyeyi banje bakama n'amapinisyo n'amakonseye n'ibiki abapasteri bagahaguruka. Papa wanje Pasteur Olivier Nuzenya Edmo yanoje ubutumwa yaregeje kumagara arambwira ati Petit utakufa we haushanje Petit. Abantu bashobora kukubwira ariko ntibashobora kuguhindura. Nta muntu ashobora kuguhindura. Utegezwa kumva ivya Kristo bigushikemwo. Pasteur Olivier arashobora kukubwira, arashobora kwama babwira, akabakarira akababwira. Abantu turashobora kwama tuvuga, ariko tanke utarumva ivya Kristo bishike mu mutima wawe nuzopfa uhindutse. Urashobora kuza ngaha abantu bakakubwira, tugakurikira abantu bakakubwira, nuzopfa uhindutse. Umwe gusa uyu yahinduye aba bose batatu turiko turavuga. Umwe Yesu niwe urumviriza akakubwira ukamubwira uti ivi nasikia kuya ukamwugururira arahindura ubuzima bwawe. Narabonye ahindura ubuzima bwanje gutya, arahindura ubuzima bwanje, arahindura ubuzima bwanje. Benshi ni munzi mwebwe ariko hari wabanzi barabonye ko Jimmy ubuzima bwe bwarahindutse. Kubera iki? Narumvise ivya Kristo. Urabe rero abantu bari impande ya Bartimayo nibo batwishe uno munsi, batubuza gukomera induru uwo dushaka kumva aduhindura. Uriko urumva abo nibo bariko baratwica uno munsi. Nibo babandi warushaka kuza ngaha akubwira ati ebana sipako programme ina hii ku kazi. Urumva akubwira ati si twende mu Tropicana, si twende kuri beach, nuzi ya programme ya naka na naka, nuzi vya bindi bavuze yuko biza kuba, nuzi kwa kundi twende ifasi. Aba bari kumwe na Bartimayo nibo bariko batuza guhura n'Imana. Akubwira ati wewe ufise akazi keza, ufise amafaranga meza, urafise imodoka, ufise umugabo, ufise ibintu byose, maquillage, pedicure, byote uko nabyo. Kubera iki wisonzesha imisi 40? Umwami w'abami Imana nyene ingabo yamanuse kwisi arisonzesha, adakeneye kwisonzesha kwisi, ariko yarisonzesheje kugira iki? Akwereke. Ariko abo bantu nyene bakubwira ati kwa nini unaona gisuna gonda, urabona kugena amataye yatakaye, urabona kubera iki costume nikigufata iki niki. Ariko nibamenye imbaraga ziri muri ibi turiko bababwira. Ibi birimo imbaraga. Narabibonye i Burayi ahantu ikirere cugara uyinjira gutya ukavuga uti ni porte d'enfer. Ibi bintu birimwo ubutingani buri ngaha, divorce ziri ngaha. Ibi ni biki? Umugore imbere yuko azi Burayi kwera nije nashitse imbere namubwira ari muri Afrika, ndamubwira apa sasa pe unakuya ni kuterea bataye, uve hiyo wa traininze uze nga uzi kikurindiri, tutagiye ku mavi ngaha tunapigika. Urumva
tunapigika, turisonzesha, tukisonzesha, frigo yuzuye, tubona amajambo, tukisonzesha, tunafunga. Leo namwambia tutafunga, unanifuata, nakufuata. Ejo akavyuka, bana tunatoka mu 20, akambwira ati je ariko numva yuko twakubita utundi duseti. Namubwira sasa tatoboka ndaisha. Kubera iki? Turazi imbaraga. Nico gituma wumva abantu biburaya bananiwe n'abapasteri bariko baragwa, ariko bakaza kurondera abana bato babigishe. Kubera iki? Uona takubaki uko gangi, uigishe uko gangi, utafuti Mungu, ulali kubutapi, utafute Mungu. Nivyo bariko barababeshesha. Yababwiye ati hariho benshi bazobashuka. Kristo yavuze ati benshi bazobasunika babakure mu byo kwizera. Kubera iki? Satani yamaze kubikrea vyinshi, ariko arabikrea kugira niwisonzeshe, akubwira ati ubuntu bw'Imana nibwabihejeje, vyose nivyarangiye ku musaraba. Niyavuze yuko vyose vyaheze, igituma wisonzesha nituri mu gihe cy'ubuntu. Ariko yabwiye abantu, arababwira ati aba batisonzesha bo kwisonzesha gute bakiri kumwe nanje? Ariko nikitoka tu hapa makaranti Paulo we yavuga ati ngo sinzi na ryari, ngo sijuwi, ngo sinkibiharura, naraharuye gushikaho n'intoke birahera, ubu sinkiharura. Sinkivuga ngo ndi muri 21, sinkivuga ndi muri 40, sinkivuga ndi muri 7, ngo sindabizi. Nabonye Grace Room, hariho benshi bayikunda ndibaza. Grace Room bageze ku kombi n'igihumbi mbere, indetermine. Umugore yashatse kwizana umunsi we, ndamubwira ati tutakufa vraiment. Ndabwira ini bulldozer turapfira muri iki gisagara. Kubera iki? Kurondera Imana. Ubu bwami bw'Imana turiko turaburondera. Navuze umutwe w'ijambo shakashakisha uko umushikira. Nurabe uw'impande yawe, rondera Imana. Imana irahari. Yesu aravuga, arahari. Yesu aravuga. Narabonye ahindura situation. Urabona Iburaya twebwe niduhana abana, murabizi mwe mushaka kuziburaya. Kamuko na kamukono hivi Bulaya ugira guki utarashikana ko ubu ni muri prison. Igeze gukwega amatwi mwana Iburaya, amezi 224,000 kurone barancira. Urubanza rurasohoka, aba tribunal iraza, abana bagira babatware. Jimmy, kubera iki? Bibiri imbwira guhana umwana, kumwereka inzira y'Imana. Hariya niba bikunda, ntibashaka kuvyumva. Tuja kuburana, turaburana, ndababwira. Kandi Imana imbwira iti nupime kubwira umuavoka akuburanire, genda undondere. Nja ku mavi ndasenga, narabonye imbaraga y'amasengesho. Narabonye Imana ihindura dosiye zamaze gufatwa na tribunal, bamaze kuvuga ati umuavoka aranelefona arambwira ati Jimmy, bamaze gusohora decision. Uriya 24,000 kurone kandi ucugenda mu gasho amezi 2. Ayo mafaranga urayafise? Ndamubwira ayo mafaranga nayo mfise. Aravuga ati okay, umwana wanje. Bamaze babwira umugore mu nama ya mbere, babwira umugore bati uyu mugabo mutandukana. Niyo option ya mbere baguha. Uyu mugore numushobora kubandanya mu bantu. Mubandanyije naho aba bana turabatwara. Abana baranga. Babasanga ku ishuri, bababwira ati nimutaha, nimushobora gutaha, papa wanyu arabica. Baramubwira ati no, papa wacu sumuwasanya gutyo, turataha muhira. Abana baranga kugenda muri social, barataha muhira. Umugore aranga yuko tudivorce, araguma muhira. Uriko urumva? Tujya gusenga, turaja gusenga, tunafunga tumbo, turasenga. Dossier umuntu uzarantelefona, ujya mu avoka wanje arambwira ebana dossier ishaka nini, reka turabe. Mu nyuma après 2 mois baronga ikikete ngo ivyo twasanze bakureze byose ngo sivyo gute? Je navyemeye yuko namukubise umwana gute? Mufise preuve z'abana bababwiye, jewe narabyemeye yuko nababwiye. Ariko Imana yari yambwiye ngo ubahe amaverse biblique y'ukuntu nabigishije guhana abana. Police, urabona police, ndabaha verse biblique. Nabandikiye Bibiliya yose, ndabandikira.
ndabaha verse zose zivuga guhana abana. Ndababwira ni mwe murabaswedwa mwaje mu gihugu cyacu mutuzaniye ubutumwa munzanira guhana umwana. Rero uno munsi mwe mwaravuye ku Mana ni mwagarutse kumbwira mve mu by'Imana ngo mpebe Bibiliya. Rero uno munsi ndiko na pratika ivyo mwanyigishije. Gute mushaka kumfunga kubera ivyo mwanyigishije mwese? Uriko urumva? Imana yonyene narayiboneye. Imana imbwira ngo Jimmy ntutinye ndi kumwe nawe. Uno munsi magaze nga abantu turi kumwe bose, umugore turi kumwe, ahubwo mapenzi yaciye iduga kurusha. Kubera iki? Nicho gituma ubona bibi yangu pale na barabara. Nuraba nga musiangalie. Ndabavunja macho. Ndabatobola. Ibyo mwirabisha tafute beno. Haleluya. Dushakashakisha ubwami bw'Imana. Yesu ari hafi yacu kandi yavuze ati agakiza kari hafi yanyu kurusha igihe mwizera. Mejeje ndababwira yuko Kristo ari hafi kugaruka. Mumurondere kuko abamurondera bose baramuronka, kuko abonwa n'abamurondera bamushakisha umutima ukunze. Imana ibagire neza. Amen. Haleluya, amashyi menshi cyane. Haleluya.